aha mu Rwanda COVID-19 imaze kugera mu bigo bya gereza bitatu, abafungwa 178 baranduye, abandi 11 bamaze kwitaba Imana. Abagaragaye muri gereza ya Rwamagana barwaye barimo baritabwaho baravurwa muri ubu buryo. Izindi ngamba ni uko nta bandi bemerewe kwinjira cyangwa se babinjiye bakaza bapimwe ari bazima, kandi nabwo ntibahure n'abari muri gereza iminsi 14 mbere y'uko bahura. Uyu ni umuyobozi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda, Rwigamba George. Indi ngaruka y'iki cyorezo cya virusi ya corona mu magereza, imanza zirimo ziradindira. Muri Uganda, polisi y'igihugu iratangaza ko abantu 16 biciwe mu myivumbagatanyo ya rubanda yo kwamagana ifungwa rya Bobi Wine. Naho Joe Biden watorewe kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika arasaba ko intambara yo muri Tigreya muri Ethiopia ihagarara. Izi ni ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye, turayabagezaho turi iwacu buri wese iwe mu rugo, mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Kuru tuyahere muri Ethiopia. Leta y'iki gihugu irarega Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, umuyobozi mukuru wa OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, gutera inkunga inyeshyamba za Tigreya. Mu ijambo ryatambutse kuri televiziyo ya leta, umugaba mukuru w'ingabo za Ethiopia, General Birhanu Jula, yavuze ngo uriya mugabo Ghebreyesus nawe nuwo muri kariya gatsiko. Murumva se yakora iki kindi? Arakora byose kugira ngo agafashe mu rwego rw'intwaro na diplomasi. General Jula yemeza ko Dr. Ghebreyesus ashishikariza ibihugu, ariko atavuze amazina, kwamagana intambara yo muri Tigre no koherereza intwaro umutwe TPLF, Tigray People's Liberation Front, uri ku butegetsi muri Tigre. Ariko nta kimenyetso na kimwe yageze atanga, nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibyemeza. AP yongeraho ko no muri OMS ntacyo barabivugaho. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akomoka koko muri Tigre. Yabaye minisitiri w'ubuzima n'ububanyi n'amahanga muri guverinoma ya Ethiopia yamaze imyaka hafi 30, yiganjemo cyane cyane ishyaka rya TPLF. Uyu mutwe niwo wari kwisonga mu ntambara yahiritse ubutegetsi bw'igitugu bwa President Mengistu Haile Mariam mu 1991. None ubu TPLF irashinja minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed gukumira no kwirukana abatigreya mu nzego za leta, mu nzego z'umutekano n'igisirikari kuva akigera ku butegetsi mu 2018. Kuri iyi ntambara yo muri Tigreya mu majyaruguru ya Ethiopia, ikipe ya Joe Biden watorewe kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba ko ihagarara. Iyi nkuru turayigezwaho na Eugenia Mukankusi. Intambara imaze ibyumweru 2 mu ntara ya Tigray yahitanye abantu amagana, abandi babarirwa mu 30,000 bahungiye muri Sudani. Abakozi amagana y'imiryango itanga imfashanyo bavuye i Tigray baburira ko ubushyamirane bushobora gusandara mu karere, aho abantu ibihumbi amagana bahoraga barambirije ku mfashanyo y'ibiribwa na mbere y'imirwano. Anthony Blinken umaze igihe muri diplomasi akaba n'inkoramutima ya Biden yanditse ku rubuga rwa Twitter avuga ko ibibazo byugarije ikiremwa muntu muri Ethiopia biteye impungenge cyane, kandi ko bishobora guhungabanya umutekano w'akarere kose. Igihugu cya kabiri mu bifite abaturage benshi muri Afurika, Ethiopia ituwe n'abantu miliyoni 115, igizwe n'intara 10 ziyobowe n'amoko atandukanye. Intambara ikaba yararose hagati ya guverinoma y'igihugu cyose n'umutwe umwe ufite ingabo nyinshi cyane kurusha utundi turere. Intambara y'amajyaruguru ya Tigray iyobowe n'ishyaka TPLF ryayoboye Ethiopia imyaka 40, ubwo ryari rifite ingabo zikaze zari z'urugaga rw'amoko menshi kugeza minisitiri w'intebe Abiy Ahmed afashe ubutegetsi mu myaka 2 ishize. Ethiopia ni kimwe mu nshuti zikomeye za Amerika, gifite abasirikare mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo no muri Somalia. Igisirikare na serivisi z'ubutasi bya Ethiopia bibarwa mu bishoboye akazi cyane muri Afurika. Noneho tujye muri Afghanistan. Abaturage bamwe na bamwe bafite impungenge ko itahuka ry'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishobora gutera ikibazo kubera umutekano ukiri muke. Diane Ninahazwe, komeza. Abanyagihugu bavuganye n'igisata c'ijwi rya Amerika i Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan basiguye ko Amerika ikaramuka igabanuye abasirikare bayo, abatalibani batarashira ibirwanisho hasi bishobora kuzotuma intambara iguma yongerekana. Kwa kabiri w'ino ndwi, umunyamabanga w'imfatakibanza mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Amerika Chris Miller
yatangaje ko Amerika itegekanya gutahukana abasirikare bayo bagera ku 2,000 bitarenze igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa mbere k'umwaka uza. Chris Miller ahumuriza ariko ko ukugabanya gihutihuti abasirikare bayo muri Afghanistan bidasiguye ko Amerika ihinduye umukenyero wayo wa politiki. Uwo mutegetsi yashimangiye ko Washington izoguma iri ku ruhande rwa Afghanistan gushika amasezerano y'amahoro nyezina abonetse. Ku ruhande rwa Afghanistan, mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu, Amerika ikivuga ivyino ngingo, bavuze ko abategetsi ba Afghanistan na Amerika bagiranye ibiganiro vy'amasezerano y'amahoro no kukungene imigenderanire yavyo yokomezwa biciye mu bufasha bwa gisirikare ca Amerika. Aha tukibutsa ko uwahoze ari umushikirangaje wo kwivuna basi muri Amerika Mark Esper aheruka gukomborwa na Perezida Donald Trump mu rwandiko yari yarungikiye ibiro vy'umukuru w'igihugu White House mu ntango z'ukwezi kwa mbere, yumvikanishije ko adashigikiye na gato umugambi wo kugabanya abasirikare ba Amerika muri Afghanistan. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bamaze kwicwa na virusi ya corona uyu munsi barenze umubare w'ibihumbi 250. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini w'abahitanwa n'abandura iki cyorezo. Diane Ninazwe arakomeza kuri iyi nkuru. Leta ya New York iri mu za mbere zibangamiwe yategetse ko guhera kuri uno wa kane amashuri yose yugarwa. Ni mu gihe abanduye muri iyo leta biyongereye ibice 3% ugereranije n'abari baranduye mu ndwi heze. Ibindi bisagara n'amareta byafashe ingingo z'uko abana basubira kwigira mu mihana yabo bakareka gutonda ku mashure, birimo Boston na Detroit. Kugera kuri no saha aha tukibutsa ko abamaze kwandura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusangi barenga miliyoni 11 n'amajana 5 nk'uko bitangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins ikora amatohoza ikanatanga amakuru ku mwanya kuri kikiza ca virusi ya corona. Iyo kaminuza ivuga ko igereranya ku munsi kuva mu ndwi heze bashasha banduye baba 160. No kuvuga ko bigwije na gatatu dufatiye ku bitigiri iyo kaminuza nyene yatanga mu kwezi guheze. Abashengera ku munsi kaminuza ya Johns Hopkins ibandanye isigura ko barenga 1,100. Amakenga yashikijwe na babura amatari batandukanye b'amareta arimo nka Virginia akaba ari uko ibintu bishobora kunyuka mu ndwiza ku munsi wa kane w'umuganuro Thanksgiving mu Congereza. Hambavu y'ayo makenga ariko hari icizere kuri bamwe n'abandi gifatiye ku nkingo zibiri. Mu Rwanda nyuma y'iminsi 10 umurwayi wa mbere na mbere wa COVID-19 agaragaye muri gereza imwe, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruratangaza ko 178 bo mu magereza 3 bamaze kwandura, 11 yarabahitanye. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Mu kiganiro urwego rwahaye itangazamakuru kuri uyu wa kane rwasobanuye ko icyorezo cya COVID-19 cyamaze kugera muri gereza 3 muri 13 ziri mu Rwanda. Umuyobozi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda Rwigamba George yavuze ko gereza zabonetsemo icyorezo cya COVID-19 ari y'Irwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, gereza ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali na gereza ya Muhanga iri mu ntara y'Amajyepfo. Uyu muyobozi asobanura ko muri aya magereza yose hamaze kubonekamo abagororwa 178 banduye COVID-19 ikaba imaze guhitana 11. Kuva COVID-19 yagira muri aya magereza nibwo bwa mbere hamenyekanye abantu benshi bahitanywe n'iyi ndwara mu mezi 8 maze mu Rwanda. Ni kenshi mu matangazo Minisiteri y'Ubuzima isohora buri mugoroba humvikanagamo umubare w'abantu 2 cyangwa 3 bitabye Imana, bitandukanye no mu gihe cya mbere aho hashoboraga gushira icyumweru 2 nta muntu n'umwe uratangazwa ko yahitanywe na COVID-19. Rwigamba George akavuga ko bakajije ingamba. Kuri gereza ya Rwamagana niho twabanje kubibona. Gereza ya Rwamagana hari treatment center nk'izi tubona za Kanyinya n'ahandi. Kuvuga ngo abagaragaye muri gereza ya Rwamagana barwaye barimo baritabwaho baravurwa muri ubwo buryo. Izindi ngamba nuko nta bandi bemerewe kwinjira cyangwa se babinjiye bakaza bapimwe ari bazima, kandi nabwo ntibahure n'abari muri gereza iminsi 11 mbere yuko bahura. Iyi COVID yageze mu magereza amwe yo mu Rwanda hari hashize igihe mu magereza yo mu Rwanda havugamo ubucucike. George Rwigamba uyobora uru rwego rushinzwe amagereza atangaza ko ubucucike buhari bukaba bugeze ku 20%, ariko akavuga ko urwego ayobora ntacyo rwabikoraho. Ubucucike burahari ku magereza, ariko icyo ubucucike cyo mu by'ukuri icyo nakivugaho nuko uretse twebwe muri RCS kwagura inyubako nta kindi twakora ngo tugabanye ubucucike, kubera yuko tudashobora guhagarika ubutabera.
icyo twe RCS dukora ni ukwakira gusa. Ntabwo rero control y'ubucucike dushobora kugira icyo tuyivugaho, ariko buragaragara. Hashize amezi asaga 8 abagororwa bo mu Rwanda bashyiriweho amabwiriza yo kudasurwa kubera icyorezo cya COVID-19. Mu minsi ishize nibwo mu bitangazamakuru byo mu Rwanda humvikanye inkuru zivuga ko abagororwa batari bake baba babayeho nabi kubera ko ibyabunganiraga bakoraga mu miryango yabo byahagaritswe ku mpamvu zo kudasurwa. Inzara yavuzwe muri gereza ya Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. George Rwigamba yongeye gushimangira ko nta kibazo cy'ibura ry'ibiribwa kiri mu magereza yo mu Rwanda. Itangazo ryavuye Byumba ryatabarizaga abantu bicwa n'inzara, ariko kuri gereza ya Gicumbi nubwo wajya uyu munsi uzasanga muri stock y'ibyo kurya harimo stock y'igihembwe ikazakurwamo n'indi stock y'igihembwe. Ntabwo rero ku magereza bashonje, nta nubwo bari banasonze, ahubwo ikibazo gihari hari abarwayi n'abanyantege nke. Iyo yananiwe kurya ibyo kurya bimugenewe cyangwa se akarwara akagaragaza yuko afite intege nke, ntabwo biba bivuguye yuko gereza ishonje. Tureke kubyitiranya. Uyu muyobozi yumvikanishije ko leta yongereye ingengo y'imari yageneraga imfungwa n'abagororwa miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda, akazafasha kuziba icyuho cy'ibyatangwaga n'imiryango y'abagororwa bitakinjira. Nyuma y'amezi 8 COVID-19 igeze mu Rwanda, nibwo bwa mbere humvikanye ko iyi ndwara yageze ahantu haburira abantu benshi muri gereza. Gusa hari amakuru yari yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ko no mu mashuri amwe yaramaze iminsi atangiye hagaragayemo abana bamwe bafite ubwandu bwa COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu bigo byamaze gupimwa mu karere ka Nyamagabe hagaragaye ko mu rwunge rw'amashuri rwa Kigeme abanyeshuri 40 bapimwe hasanzwemo 13 banduye, no mu rwunge rw'amashuri rwa Gasaka hapimwe abanyeshuri 40 basanga harimo 4 banduye. Mu karere ka Gisagara hapimwe abagera kuri 40 mu rwunge rw'amashuri rwa Mugombwa basangamo 9 banduye n'abandi 4 bagaragaza ibimenyetso by'ubwandu bwa COVID-19. Ubu bwandu bwagaragaye nyuma y'aho Minisiteri y'Ubuzima itangirije igikorwa cyo gupima abanyeshuri, abarimu n'abakozi. Ibikorwa byatangiye kuwa mbere w'iki cyumweru. Mu kiganiro Minisitiri w'Uburezi yahaye itangazamakuru kuwa mbere, yari yasobanuye icyakorwa mu gihe hagaragara ubwandu mu mashuri. Cyateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo abariho bikorerwa. Murabizi ko kuri buri shuri kuki twateganije ibyumba bishobora kujyamo abo bana, nuko twatekerezaga yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Byumvikane ko niba mu kigo habonetse abana benshi, abandi bagombaga kujya muri icyo kigo bazabanza baretse tubanze dukemure ikibazo cyagaragaye. Imibare yasohowe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kugeza kuri wa gatatu mu Rwanda bari bamaze kwandura icyo cyorezo ari 5543. Muri bo leta igasobanura ko bamaze gukira ari 587, naho abakivurwa 410, mu gihe bamaze guhitanwa n'iyi ndwara babarirwa muri 46. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika. Assumpta Kaboyi, urakoze. Tugume kuri iki kibazo cya COVID-19 muri gereza zo mu Rwanda n'ingaruka zacyo kirimo kiratuma imanza zidindira, zimwe na zimwe zimuriwe mu gihe kitazwi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira ubusa. Kuva icyorezo COVID-19 cyaduka ku butaka bw'u Rwanda amezi 8 arihiritse, ari nako kigira ingaruka ku nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu. Mu rwego rw'ubucamanza ho hari hafashwe ingamba zo kuburanisha imanza zihutirwa n'izikomeye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya video conference cyangwa se rya Skype mu mugambi wo gutangira ubutabera ku gihe. Gusa ibi nabyo kugeza ubu ntibiri gushoboka kubera umuvuduko w'icyorezo COVID-19 cyageze no mu magereza atandukanye mu Rwanda, bigatuma imanza zari ziteganijwe kuburanishwa zirushaho kugindira. Nk'urubanza rwa Bwana Bernard Munyagishari uregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu rwagombaga kuburanishwa ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 11 hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya video conference, rwarasubitswe kubera icyorezo COVID-19. Bwana Munyagishari ku rwego rw'ubujurire bwemeye noneho kuburana yemera ibyaha, aravuga ko adashobora kuburana atari n'ubwunganizi. Ni mu gihe kubera ingamba inzego z'ubuzima zafashe mu mugambi wo guhangana n'icyorezo COVID-19 mu magereza yo mu Rwanda, Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana umwunganira atemerewe kwinjira muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali ngo aburane bari kumwe. Urubanza rwa Munyagishari kimwe n'izindi zari ziri kuri gahunda y'iburanisha mu rukiko rw'ubujurire byatumye zimurirwa mu gihe kitazwi kubera icyorezo COVID-19. Mwiburanisha riheruka umucamanza uburanisha Munyagishari yari yatangaje ko bigoye kumenya igihe iki cyorezo cyazatangira
gutangira agahenge na cyane ko kugeza ubu ibyacyo bitarasobanuka. Nkibutsa ko Bwana Munyagishari w'imyaka 62 y'amavuko ari uwa kabiri mu boherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda Arusha muri Tanzania. Araregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu akekwaho ko yakoreye mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu 1994. Yoherejwe mu Rwanda mu 2013 akurikira Pastor Jean Uwinkindi nawe woherejwe n'urwo rukiko. Aba bagabo bombi bahamijwe ibyaha bya jenoside mu bihe bitandukanye maze inkiko z'u Rwanda zibakatira gufunga ubuzima bwabo bwose mu munyururu. Kugeza ubu bombi baraburana ku rwego rw'ubujurire mu manza zikomeje kudindira kubera icyorezo COVID-19 kandi harimo urubanza rwa Bwana Jean Claude Iyamuremye bakunze kwita Nzinga rwagombaga kuburanishwa kuri uyu wa kane n'urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda narwo rwasubitswe. N'urubanza ruburanishwa hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype, abanyamategeko bamwunganira bari kumwe nawe muri gereza ya Mpanga afungiwemo. Ariko ubu kubera ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 zashyizweho n'inzego z'ubuzima mu guhangana nacyo mu magereza, abanyamategeko Maître Jean Damascene Semanza na mugenzi we Maître Canisius Karake bamwunganira bavuga ko ari ngombwa ko baburana bari kumwe kandi bidashoboka ko hari umuntu wo hanze wakwinjira muri gereza. Isubika rubanza kandi ryashingiye ku busabe bw'ubushinjacyaha buvuga ko bukeneye igihe gihagije cyo gutegura imyanzuro ya nyuma kuri urubanza rwerekeza ku musozo. Bwana Jean Claude Iyamuremye araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside akekwaho ko yabikoreye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Uyu mugabo w'imyaka 45 y'amavuko aburana ahakana ibyaha akavuga ko ubwo jenoside yabaga mu 1994 yari afite imyaka 19 y'amavuko. Mu mwaka ushize wa 2016 yakuwe mu gihugu cy'Ubuholandi aza kuburanishirizwa mu Rwanda. Duteguriye inkuru urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka nirwa rwagatangaje itariki urubanza ruzasubukurirwaho. Kugeza ubu kandi mu magereza atandukanye mu Rwanda harabarurwa abafungwa basaga 150 byemejwe ko bamaze kwandura icyorezo COVID-19. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda iherutse gutangaza ko ihangayikishijwe n'ubu bwiyongere bw'ubwandu mu magereza aho byoroshye guhererekanya ubwandu bwa COVID-19. Gusa ku rwego rw'abashinzwe amagereza bo bari batangaje ko batanaza uburyo iki cyorezo cyabinjiranye. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Mu Burundi ikigo cy'itumanaho cya leta Onatel kiri mu ngorane zikomeye z'imari. Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni avuga ko gishobora gufunga niba ubuyobozi n'abakozi bacyo batisubiyeho. Eloge Wirikaneza aratugezaho iyi nkuru. Umushanje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu nama yamuhuje n'abakozi baserukira abandi b'ikigo cy'igihugu Onatel kigiye gutumatumanako yagije abakozi n'ubuyobozi bwaco ko ari bo ntandaro y'itembagara ryaco ryegereje. Ariko kandi yanemeje ko leta itigeze ifata ingingo zibereye kugira ngo ikinge. Yatanze uturorero tw'amamiliyari arenga 30 y'amarundi yaronkejwe Onatel mu 2017 kugira ngo izamuke, ariko atawuzi yakamanganiye bikigereka gukora nabi kwayo aho abantu bayigana bamara igihe kirekire batatunganizwa bagaca bahitamwo kuja mu yandi mashirahamwe y'abikorera utwabo. Yamenyesheje ko hasigaye ibintu bibiri gusa: ukuyivyura canke kwereka igahomba abakozi bagatekererwa. Ishirahamwe ryari umutahe bugahera wose rigasigara riri munsi y'ubusa. Ishirahamwe rifise amadeni ritagishoboye kwishura atera ahubwo aduga, ribanza gufata dekuvere iryo siryo canke turarizamura canke turarihagarika kugira ngo dushobore kuraba ko hari ico twokiza. Novuga ntibara ritaragwa kuko amazi yararenze inkombe. Uko ishirahamwe ryifashe koko ntirikibaho tugiye mu biharuro. Iyo umushikanje wa mbere avuga biremezwa na bamwe mu bagiranye inama. Evangeline Nibogora umukuru w'igisata cy'abakiriya asanga imvo nyamukuru ari abakozi bakora batafitiye ubumenyi bukwiye. Murazi yuko kudandaza itomate irengarenga ni ikintu uwari wese ashobora kuvyuka rimwe agakora kandi biroroshe, ariko kudandaza les produits de télécommunication bisaba technologie technique commerciale. Ntabwo ari ukuvyuka rimwe gusa ugaca ubikora. Shaka kwensita ku kintu cerekeye guforma formation département commercial, ico kintu iragikeneye. Ama stratégie commerciale murazi même la détermination des prix umuntu ashobora kuvyuka ngo yumvire oya. Jedone Manirakiza akora mu gisata c'ubugenzura nawe yemeza ko gufata nabi ibikoresho harimo imiduga no gushira abakozi mu bisata batigiye biri mu bizingamitsi ishirahamwe. Ugira karaba imodoka za Onatel na garage imeze
neza ayiravye avuga ati harimo guhangara urengeye urugero ibintu byose biri haplene umuntu arakora ivyo imodoka uko ashaka sonde miliyari ziko zirasisago au niveau service technique muri ligne no hava amafaranga ya fixe kandi uno munsi atunze Onatel abatekinisiye muri ligne biko bava mu wajenda kuba muri administration usanga umuntu ava muri ligne amu tekinisiye yize telecom maze nka 20 ans d'experience aja guharura imishahara y'abakozi guharura mu stock n'abatekinisiye bo ligne tugifitse kandi d'ici 3 ans maximum 5 ans bose je muri retraite rêve ibihe recruter quelques techniciens bafite niveau AD. Marie Chantal Nijimbere umushikiranganji aje gutuma tumanako yasiguye bimwe mu byatumye ibintu bigeraho vyunyuka. Tuvuga yuko Onatel itafashe ya mbere mu guhindura ingendo n'intumbero mu gihe barekuye abikorera utwabo ngo batangure gukorera mu byo guhanahana amakuru n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Amategeko mashasha agenga abakozi yatumye imishahara y'abakozi iva ku miliyoni 90 ibihumbi amajana 472 n'amajana 436 gushika ku miliyoni amajana 3 n'amajana 9 n'ibihumbi amajana 895 n'amajana 756 yaraduze ibice amajana 240 kwijana. Ubuhinga bw'abakozi ba Onatel budakwiye turavye kwishira hamwe ry'ubutangaji ryategerezwa gutunganywa. Umuyobozi mukuru wa Onatel Priva Kabeba na hadahakana amakosa y'ikigatwara asanga no kurihisha birimo ikibazo kuko n'ikigo ca leta cegeranya amakori n'amatagisi Robert hari aho gitangisha mu kibanza c'abakozi biwe. Recouvrement zikobo kabiri Onatel kiragira recouvrement Obe na igacigira recouvrement turi mu kibazo c'ingorane ca trezorerie ingorane zikomeye cyane gose niyo twiyumvira n'amarikire commercial twokora afise liquidité zogorana cyane gose. Ikintu ca mbere nuko dushobora kuronka fondo ruruma ikwiye yo kugira ngo ntihagire site nimwe ibizimije. Mu gihe arabidoga ko mu bishobora kugaza kino kigo harimo amadeni ya leta mushikiranganje wa mbere ntavyumva uko abifitiye n'icemezo. Jewe ndumushikiranganje umutekano namaze umwaka n'inusu nsaba Onatel ndayigira nti ntusubire kuduhereza umurongo ngo dukonsome tutarakurira reka tuguha amafaranga imbere y'iminota dukeneye gutelefona uwazoherana muce mu mwugarira umwaka n'inusu waraheze batarabinkorera amayinite mwadushire mu telefone ijya nyene fixe aheze muca mukupa muretse gukupa naho urumva ni bwa busamazi bwayo muri service yanyu ya recouvrement mukicarira amadeni akaduga ngo ni vya leta. Ikigo kimwe Rudende leta ya Burundi ifite cyo gutuma tumana kw'amakuru kifitiye hamwe n'amabanki amadeni arenga imiliyaridi 117 z'amafaranga y'amarundi hejuru yaya hajako n'amande yo kutubahiriza amasezerano na cyane hagati yaco n'ibindi bigo mpuzamahanga. Arenga iyo Bunyoni yumvikanye n'abaserukira abandi bakozi muri Onatel kutunenge twose tugiye kuvanwaho maze leta ku ruhande rwayo igakora icitegerejwe. Eroje uri kaneza ijuru rya Amerika. Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Uganda. Abantu 16 bapfiriye mu myivumbagatanye y'ejo kwa gatatu nyuma y'ifungwa ry'umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Bobi Wine. Niyo mibare mishya leta yatanze uyu munsi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi arakurikirana aya makuru. Umujyi wa Kampala n'indi mijyi mu gihugu iracyarangwamo umutekano muke kuva aho imyigaragambyo yatangiriye ku munsi wa gatatu w'iki cyumweru. Abapolisi n'abasirikare bagenda mu mirongo miremire nibo bagaragara mu mijyi itandukanye kugerageza kuburizamo ibikorwa byose bisa nk'imyigaragambyo. Icyegeranyo polisi isohoye mu kanya gashize gitangaza ko abantu 16 bamaze gutakaza ubuzima, 60 bagakomeretswa kandi 300 bo akaba bamaze gutabwa muri yombi. Ariko amakuru ataremezwa ava mu ivuriro rya Murago aho abakomerekejwe n'abapfuye bajanwa avuga ko imirambo imaze kuhagezwa igeze kuri 28. Imyigaragambyo yari gikomeza aho bwiriye igipolisi n'abasirikare bagitana mu mitwe n'abigaragambya bacanye imiriro mu mihanda, polisi batera imyuka iryana mu maso nabo bakayisubiza n'amabuye. Amaduka menshi ntabwo yafunguye mu mujyi wa Kampala uno munsi kandi umujyi warurimo abantu bakeya cyane ugereranije n'abasanzwe bawirirwamo. Bamwe mu bakandida barimo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza bavuga ko uguta igihe mu gihe bagenzi babo barimo guhohoterwa no gufungwa. Generali Mugisha Muntushaka ANT, Norbert Mao w'ishaka DP hamwe na Generali Henry Tumukunde wiyamamaje ku giti cye batangaje ko babaye basubitse kwiyamamaza nkuko Henry Tumukunde yabitangaje. First of all, express solidarity with our colleagues who are being
Ati icya mbere ni ukwifatanya n'abagenzi bacu bafungwa bagahohoterwa. Nta cyizere dufite gukomeza no kwiyamamaza kuko ikigaragara ni uko ibirimo kuba ari ntaho bihuriye n'amatora. Abashinzwe umutekano babogamiye ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi berekanye ko bafite ubwoba kubera ubwinshi bw'abantu babonye bayoboka abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bityo ubu bwicanyi n'ihohotera ry'abantu barimo kubikora bahubutse kubera byabarenze. Ubwo rero tubaye duhagaritse ibikorwa byacu byo kwiyamamaza kugeza ubwo bagenzi bacu bazarekurirwa. Until our colleagues are released. Imvururu zatewe n'ifatwa rya Robert Kyagulanyi uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Bobi Wine kandi akaba arimo kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu niryo inteko ishinga amategeko yibanzeho uno munsi. Abashinga amateka batandukanye bamaganye ibikorwa by'abashinzwe umutekano byo kwica abaturage barimo kwigaragambya, kandi perezida w'inteko Rebecca Kadaga yasabye inzego zishinzwe umutekano kutabogama. Imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, abakuru b'amadini hamwe n'abayobozi b'ubwami bamaganye ibikorwa by'inzego zishinzwe umutekano. Nicholas Opio ni umunyamategeko ugenzura ibijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. There's nothing democratic about what's happening. What is happening here is complete totalitarianism, not even autocracy. Ati nta kintu kimeze nka demokarasi kirimo kubera muri iki gihugu. Ibirimo kuba birenze n'iby'ubutegetsi bw'igituza bukora. Noneho barimo kubyerura ko utavuze rumwe n'abari mu butegetsi udashobora kubona ubuhumekero. Perezida Museveni agomba kubazwa ibirimo kuba. Ntabwo ushobora kwica abantu kubera ko bahakanye ibikorwa by'abashinzwe umutekano bitarimo ubutabera. You cannot blame them for their reaction to an unjust process. Nyamara ariko nubwo inzego zitandukanye zamaganye uko abashinzwe umutekano bakoresheje ingufu zirenze mu guhagarika imyigaragambyo byatumye bamwe bahasiga ubuzima. Uno munsi ngo Perezida Museveni yavugiraga mu karere ka Karamoja yavuze ko abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu bose bagiye kumenya ko ubutegetsi bwe bufite ingufu kandi bakanifuza impamvu yatumye batangiza iyo myigaragambyo. Ubwo twateguraga inkuru, Bobi Wine ntabwo yari yakarekuwe. Abamwunganira amategeko biriwe hanze y'ikigo cya polisi mu ntara ya Jinja aho afungiwe, ariko ntibemerewe kumureba. Umwe mu bamwunganira amategeko yabwiye abanyamakuru yuko Bobi Wine yanze gusinya impapuro za polisi zo kuba yarekurwa by'agateganyo abamwunganira amategeko batahari, asaba ko yarekurwa nta mananiza cyangwa bakamugeza imbere y'ubutabera. Ikigaragara muri uku kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu nuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose batemererwa gukora amanama yabo bisanzuye, rimwe na rimwe bagahagarikwa n'igipolisi bataragira naho bateguye gukorera ayo manama. Ukurikije akanama gashinzwe amatora hamwe na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu, nta mukandida wemereye gukoranya abantu barenze ku 200 mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ariko Bobi Wine hamwe n'abandi banyapolitike bashinjwa gukusanya ibihumbi n'ibihumbi by'abantu mu manama yabo ya politiki. Uno munsi Perezida Museveni yari kwiyamamariza mu karere ka Karamoja aho ibihumbi by'abamushyigikiye berekanywe ku mateleviziyo bisutse mu mujyi kumwakira kandi badakurikije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, ariko nta n'umwe wahagaritswe n'abashinzwe umutekano. Ignatius Bahisi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.